nuko ndabahaye kaze hano ku Mibereho TV. Amazina ni Lize Iruta Vyose. Nkabashimiye cyane abantu mwese mumaze gukora subscribe, abatarayikora nabo ndabasavye kugira ngo mufyonde aho hepfo kuri subscribe, muraza kubona agakengeri kari hirya nako mugafyondeko kugira ngo mubandanye mubona ama video sohora hano ku Mibereho TV. Abavyeyi ni abantu babiri Imana yatoranije kugira ngo ushobore kubaho, kugira ngo ube mu buzima bwo ngaha kw'isi. Nico gituma umuvyeyi uko yoba ameze kose ukwiye kumwubaha, kuko Imana yaramutoye kugira ngo wewe uronke ubuzima urimwo. Nuko muri ino video tugiye kwigira hamwe ibintu bitatu nyamukuru bitwereka ko dukwiye kubaha abavyeyi bacu. Nuko bagenzi, ikintu ca mbere kitwereka ko dukwiye kubaha abavyeyi bacu nuko kubaha abavyeyi ari itegeko Imana yashizeho. Turasoma muri Kuvayo igice ca 20 umurongo wa 12, haravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu jewe Uhoraho Imana yawe nzoguha. Nuko kubaha abavyeyi ni ibwirizwa, ni itegeko Imana yashizeho. Nimba ushaka kurambira muri ubu buzima bwa misi yose tubayemwo, nimba ushaka kubaho igihe kirekire hano kw'isi, ukaba ufise chance, ukaba ufise abavyeyi bawe, ndagusavye wubahe umuvyeyi wawe, umukunde, umunezereze. Aho niho uzoshobora kurambira hano kw'isi. Ikintu ca kabiri kitwereka ko dukwiye kubaha abavyeyi bacu nuko akanwa k'umuvyeyi karahezagira canke kakavuma. Kenshi na kenshi ico umuvyeyi yatuye ku mwana wiwe kiraba. Nimba umuvyeyi yakwatuye ko ikintu ciza, kenshi kirakubako, kandi umuvyeyi iyo yatuye ikintu kibi naco kirakubako. Nukuvuga ko akanwa k'umuvyeyi gakomeye cyane. Iyo umuvyeyi aguhezagiye, imihezagiro irakubako nta kabuza, ariko iyo akuvumye, cyo gituma bavuga ati umuvyeyi yakuvumye ni ibibazo bidasanzwe. Akanwa kabo karakomeye, ivyo kavamwo bigira ubushobozi ku buzima bwawe. Nuko twubaha abavyeyi kuko ico bavuze kenshi kirabaho. Ko ikintu ca gatatu arico ca nyuma kitwereka ko dukwiye kubaha abavyeyi bacu nuko abavyeyi bacu bama bafise urukundo igihe cose. Urukundo rwabo ntiruhera. Ntibaze baguhende kuri ino si, nta uzoronka agukunda akwitaho kurusha uko umuvyeyi wawe abikora. Benshi baraza mu buzima bwacu bakatubwira ko badukunda, ariko ugasanga demumaro trebira urukundo ruraheze, ariko urukundo rw'umuvyeyi ruzokwamaho ibihe vyose. Umuvyeyi ni umuntu akunezerererwa iyo ugize intambwe mu buzima. Umuvyeyi iyo uteye imbere biramunezera, nta nzigo nimwe yigera bishiramwo. Nuko twubahe abavyeyi bacu kuko batwifuriza ivyiza gusa. Ndabashimiye cyane ku kanya mwamaze muraba ino video. Ndabasavye mukore subscribe, mufyonde n'agakengeri kari hirya kugira ngo mwame mubona ama video dusohora hano. Hama nawe mugenzi woba ufitanye ingorane n'umuvyeyi wawe, ndagusavye ufata akanya ugende umurabe, umusabe ikigongwe, mugiriranira amahoro hagati yanyu, kuko abavyeyi ni abantu bakomeye mu buzima bwacu. Nuko mugire umunsi mwiza, murakoze. Bye.